Katogota, Kaziba, Wenzero zamaze kuba zose zija mu minwe ya coalition FARDC inyuma y'imigwano ikomeye cyane yabaye kuri no munsi, aho coalition ya FARDC ndavuga ingabo z'u Burundi FDNB Wazalendo ndetse na FARDC b'umutima bashoboye kugaba ibitero ahari ibirinde by'inyeshamba muri bino bice babwiye maze baza kurangira bazomoye atakibazo na kimwe. Aya n'amakuru tugiye kubashikiriza tubabwire uburyo ubu byifashe mu bice bagiye barigarurira Kamanyora ingabo z'u Burundi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ivyo turaje tubabwire tubive imuzi n'umuzingo, tubabwire uko vyifashe ngaha muri Kamanyora. Muri Nyangezi naho hashoboye gufatwa icuma gikomeye cyane cyafasha zino nyeshamba mu bijanye na communication. Ibi byose turaje tubive imuzi n'umuzingo, tubibwire idonido uko ibintu byifashe bagiye mu gihugu cy'u Rwanda, naho ubwo bakari bwicane mu bene igihugu kuko bariko barumva amasasu n'amabombe biriko birabera hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda bahana n'umupaka wa Kongo. Rero ikaze cyane ni mwese mudukurikirana hano kuri BM4 na BM4 Peace aho muherereye hose, abari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambia n'ahandi henshi muherereye muri Afrika, tutibagiye abari Burayi, abari muri Amerika, ikana bari muri Aziya, reka mu mpande zine z'isi tubaramutse tubaye kaze, mwiriwe cyane mwaramutse bivanye n'amasaha uriko uradukurikiranako. Yesi nko nababwiye Katogota ndetse na Kaziba na Wenzero ni bice byagiye uno munsi birigarurirwa na coalition ya FARDC mu mirwano myinshi cyane. Twagiye turababwira mbere yashoboye guhitana bamwe mu ba chef cyangwa mu bafisi pete ryo hejuru mu gisirikare cha RDF, tubabwira no mu general yashoboye kwafatirwa w'igihugu cy'u Rwanda. Rero muri Katogota nyuma yaho Nzibira Kaziba Preto twababwiye uko bimeze, aho hashoboye naho kuba hasiga ubuzima inyeshamba nyinshi z'igihugu cy'u Rwanda, ndetse tukaba tubifitiye n'amafoto kuri no munsi twababwiye. Ku batarinjira mu magroupe yacu WhatsApp barashobora kuca muri no link yabashire muri commentaire ya mbere kugira ngo mwinjire mu magroupe yacu WhatsApp tubahe uko imirongo y'urugamba uno munsi yari imeze. M23 RDF twigwaneho bamaze gukubitirwa ngaha muri Katogota. Amakuru dufise nuko baciye bose bahungira muri Kamanyora. Bamaze guhungirayo ariko basanze ingabo z'u Burundi ziko zirafasha Wazalendo na FARDC zaciye zifatira imirongo y'imbere ku rugamba, maze barabahekeza hano muri Kamanyora kugeza yaho amakuru dufise aka kanya mu masaha ya 2:00 myinshi ingabo z'u Rwanda zibiza zamaze gusungereza umupaka w'igihugu cy'u Rwanda umwanya n'umwanya bashobora kubinziza atakibazo na kimwe, maze bakisa mu gihugu cy'u Rwanda babakurikiye. Agace kari Kamanyora na gace bigoye cyane gufata ukigarurira mu gihe hakiri ibiraro bihuza igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ariko amakuru dufise nuko inyeshamba z'u Rwanda RDF bariko barazegereza buke imipaka y'u Rwanda, ku buryo umwanya n'umwanya bazitabiye fresh zijya kwisanga mu gihugu cy'u Rwanda. Ni nayo mpamvu nababwiye yuko abantu baba mu buce bwegereye uno mupaka cyangwa bino bice biko birabera mu mirwano mu gihugu cy'u Rwanda, ubwoba ni bwinshi yuko zino ngabo z'u Rwanda zihava zitaresista bisange Wazalendo yamaze kubinjirana mu gihugu cy'u Rwanda ibakorera nk'ivyo yakoze mu minsi ya mbere y'urugamba, aho murabizi ko FARDC yashoboye kumika y'ikibombe muri Rubavu maze gishobora guhitana abaturage benshi ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Rero amakuru ava ngaha mu gihugu cy'u Rwanda nuko ubwoba ari bwinshi yuko imigwano ishobora gutandukira mu bice vyo mu gihugu cy'u Rwanda, na cyane ababa hafi yo ngaha muri Kamanyora. Rero amakuru dufise nuko ubu tuvugana umwanya n'umwanya Kamanyora ishobora kwisanga yose yamaze kuba libere, yamaze kuba tombe na gisika cha FARDC. Kuko ubu tuvugana deja inyeshamba bamaze kumera nk'abazisohora, bariko barazikumira bazigiza inyuma, kuko tugerageje gutanga urugereranyo rw'ingene imirwano iri kiragenda n'uruvu ifise, ubwo rugereranyo twava tutaruronka. Ariko reka tubabwire yuko imirwano ikomeye kandi vyerekana neza yuko FARDC coalition yabo ariko ari advance ku buryo budasanzwe, ku buryo iyi Kamanyora umwanya n'umwanya ishobora kwisanga yamaze kuba libere n'igisirikare cha FARDC, maze bikaza kuba bibi cyane mu gihugu cy'u Rwanda, kuko iyi FARDC
nimara gufata Kamanyola neza ikitangura gupirona mu gihugu cy'u Rwanda nkuko yabigize mu kwezi kwa kabiri nyamba nihenze, aho yarungika amabombe mu gihugu cy'u Rwanda yibereye muri Kongo. Rero novuga yuko ari ubwoba bwinshi, kandi ni koko abene igihugu nibo reka kugira ubwoba kuko nibo babigira mu bibazo, ugasanga inzira karengane zirabaye nyinshi mu batazi n'ingene uyu president wabo yateguye zino ntambara, ugasanga ariko arabigiramo nkuko biko biraba ngaha mu gihugu cya Kongo, zino nyeshamba z'u Rwanda ziriko ziramara abene igihugu. Rero mu bice byabereyemo imigwano, Laurence Kanyuka usanzwe ari mu bajeje communication muri M23 ntiyagiye uko yagisha avuga, ndetse aho bagiye baravuga yuko ibi bitero ukuntu babateye ibombe, izi bombe ngo zategwa na FDNB, maze ingabo z'u Burundi zimaze kuba zigaba bino bitero ziza guhitana abene igihugu benshi bo muri Kongo, ndetse aho yavuze yuko abene igihugu benshi bamaze guta izabo maze barahunga, muga ashimikira yuko ari ingabo z'u Burundi ziriko ziragaba bino bitero. Ariko nitwo bifatira umwanya cyangwa tubitebeko, turamaze kubona neza yuko izino nyeshamba zimaze gukubitwa zikababaza zita zitwaza ibindi, yuko ziriko donc abanyamurenge bako guhonya bwoko imama ngo FRDC ngo yarashinga bene igihugu n'ubiki citwazo kiko kiraba. Laurence Kanyuka ariko aragerageza kuvuga yuko ari FDNB iriko irica abene igihugu, nubwo tutobiha umwanya ngo canke tubivuga. Ariko rero kubakurikiranira hafi kuko by'igisare cy'u Burundi, mwumve yuko nabo inyuma yo kuza gutanga appui muri FRDC kubapuya na Wazalendo nkuko biri mu byabajanye, imigwano yahise igira inguvu nyinshi, maze zino nyeshamba ziza gutakaza abasikare benshi ndetse n'imigwanisho byinshi. Nebabwiye ibi byose ko tubifise kuba bikeneye bashobora kubironswa bari mu groupe yacu WhatsApp atakibazo na kimwe. Kumusisangozi yayivuze byaboneka cyane yuko kuno munsi batokwitwaza ngo FRDC ngo yakoresheje mu ndege n'ibiki, kuko abenshi barashe mu mitwe, kuko byaboneka neza ko ari mihangano yabaye macho kwa macho babonana, maze abene abasirikare benshi ba M23 bahaburira ubuzima muri ubwo buryo. Bari bamaze iminsi bikarakanga ngo birukanye ingabo z'u Burundi bavuye ko bazikwiye muri Nord Kivu bazigeza muri Uvira ngo nahone ngo bagira bazihakure mama bazirukanye. Mugwa uno munsi novuga yuko ingabo z'u Burundi zakomeje kuvugutira umuti igisikare cy'u Rwanda, mbere ubundi twocitigitsere kuko bamaze kwerekana donc faiblesse yabo. Reka tubiti bano basiti b'u Rwanda yuko FDNB iriko irabavugutira umuti, kandi nubwo ngo ruranguranyobwa nika Abarundi babivuze. Rero mwumve yuko uno munsi kunyeshamba ibintu biteyoroshe na bukebuke, aho ziri hanyerera kavuze wa muririmbyi w'umurundi. Nuko twabivuga ngaha muri Kamanyola tushobora kuvyuka dusanga mu Rwanda ibintu bitameze neza, nkuko imigwano ikomeza gusatira muri bino bice. Kumbure tuzoza turababwira ukungene vyifashe mirongo y'urugamba ku munsi w'ejo uko haraye, ariko ku masaha y'umugoroba bene wacu mwe mudukurikirana mwumve yuko Kamanyola umuriro ari umuriro, bamaze kwitwa bakavana Katogota. Imigwano yeruye yatandukiriye aha muri Kamanyola, akaba ariko arabera isibaniro ry'imigwano tuvuga yuko idasanzwe. Rero mwumve yuko Kamanyola ibintu bitoroshe, dushobora kumva ibintu byahindutse ku munsi w'ejo, maze tukumva ingwano zafashe iyindi ntera. Amakuru dufise nuko n'amavideo Wazalendo ndetse na coalition ya FRDC bamaze kuba bigarurira Katogota. Novuga yuko abene igihugu babakiranye umunezero mwinshi, nkuko benshi mwabonye mu mavideo, abatarayibona nabo tubibahe. Ndetse hahise haba ico no kwita defile y'amahoro yarigizwe hanini no gwaruka, aho beretse urukundo rudasanzwe Wazalendo, ingabo z'u Burundi ndetse na FRDC, bavuga ati twari tubakeneye, twari turemerewe, murakoze kuza kuturokora. Rero cyari kirori niko novuga ngaha muri Katogota ku bakunzi b'ingabo za Kongo ndetse n'abakunzi b'ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo. Rero mwumve yuko bakiriwe mu buryo budasanzwe, kandi pe byari ibintu bidasanzwe, ndetse
bari banatanguye gusasira ibitenge zino ngabo, ariko zirababwira ati ico dujejwe kubarindira umutekano ndetse no kurinda ivyanyu, rero mwaretse kudusasira ibitenge kuko niho kazi kacu. Ayandi makuru dufise nuko muri Nyangezi inyuma y'ibitero bikomeye byahabaye, aho coalition ya FARDC naho yahagavye ibitero inyuma yaho iyi M23 yo yatanguje imirwano mugabo Fedene biravuga ati bena FARDC na wazalendo bavuga ati ibintu nivyoherera ngaha, reka aba basore ba Kagame tubakubite twongere tunabaherekeze. Niko vyaciye bigenda, maze imirwano yageze no muri Nyangezi, ndetse amakuru dufise nuko nkuko twabimenyesheje mu bice Nyangezi baje byafashwe n'izinyeshamba zari zaramaze kuhestara ibiko birasakure obijya bitera, donc birase bya biko biba bihetse inko babiduza nkuko ugaca bitangura gupirona bitera amabombe. Rero amakuru dufise nuko inyuma yuko ibi bikoresho bimwe na bimwe byashoboye kwibasirwa cyane n'imbunda za FARDC, amakuru dufise ntaratwumira neza ko ibikoresho byaba byafashwe, ariko nuko imigwano ari kibandanya. Nyuma yaho hagiye gufatwa icuma novuga yuko gihagaze ku maguru atatu ameze nka trépied, gisanzwe gifasha cy'umuzingi hejuru, abari mu groupe yacu batatu kukibasangiza kugira bakibone, gisanzwe gifasha zino nyeshamba mu bijanye na communication. Kino cuma kiza cyamaze gusigwa mu ntoki neza 5/5 na coalition ya FARDC. Ni cuma biboneka neza yuko ari cuma gikomeye, maze kizota mu kaga zino nyeshamba za M23 mu gihe zitazoba ziriko ziraronka kino cuma cyabafasha mu bijanye n'ihanahana ry'amakuru ku mirongo y'urugamba nko twari tumaze imisi tubibona, maze bikaza kurangira bagitakaza ico cuma canke bagitakaza kimwe mu bibafasha, ugasanga bariko baratakaza cyane. Andi makuru dufise nuko muri Masisi, teritwari Masisi, habaye ico bitwa explosion aérienne, bombardement aérienne, aho base militaire ya M23 iherereye mu gace bitwa Bususu neza na neza muri Nyabyondo yashoboye kuba yibasigwa n'amadrone ya FARDC, maze iza guturira bino birindiro mu buryo budasanzwe, aho M23 naho yashoboye kuba ihaburira abasirikare benshi cyane. Indiri y'abasirikare tutashoboye kumenya igitigiri kumbure aha muri Bususu muri Nyabyondo, abashoboye kuhasiga ubuzima kumbure dukomeza kubatohoreza kugira ngo twumve abashoboye kuhatakariza ubuzima, ariko amakuru dufise nuko ubashoboye kuhatakariza bikomeye kandi cyane. Umwanya n'umwanya dushobora kubaha ibitigiri by'abashoboye kuhasiga ubuzima. Aho rero simvuze abafashwe biri ndetse n'ibigwanisho byinshi byashoboye kuhafatirwa byo, n'ubu ndiko ndabiraba ndashobora kubasangiza mu groupe yacu WhatsApp, aho biboneka yuko zari inkoho zikomeye kabisa, kandi inkoho zirasakure, inkoho zigezweho nizo zino nyeshamba zakiwe ngaha muri Bususu neza na neza Nyabyondo. Amakuru dufise nuko ino migwano yatanguye igihe cy'isaha 5 z'umurango, niho babanza kubona amadrone ariko aritembereza hejuru ya Masisi aneza nza muri Nyabyondo, maze inyuma y'iminota 45 baza kumva igitero kidasanzwe, ndetse nta infantry yahabaye, ariko hashoboye kuba igitero nubwo ko cyari kiremereye cyane kubera ko ni igitero cyagabwe mu buryo budasanzwe, kuko ano madrone yaje maze yibasira hari amabaze militaire hose y'inyeshamba ya bombarda, ndetse inyeshamba zitari nke zacitse kuri Songwe cyangwa zacitse ku masasu, zahise zihungira mu bice bisanzwe byegereye ngaho muri Masisi. Rero amakuru dufise nuko aha muri Masisi, aha muri Nyabyondo haciye haba agacere mu masaha y'umugoroba, izo nyeshamba zishikiwe na leta y'u Rwanda zimaze kuba zikubitwa bikomeye, zaciye zihita haboneka agacere. Rero amakuru turacyayabandanya, kandi ndizera yuko dukomeza kwatohoreza uko bimeze kose kugira ngo tubandanye tuba update cyangwa ibishasha byo biko biravugwa ku mirongo y'urugamba. Icyadutangaje bimwe mu binyamakuru bikorera leta y'u Rwanda
biza byamaze kuba vyemera ibijanye n'iraswa rikomeye ry'izi nyeshamba kabisa. Zavuze ati inyeshamba zakubiswe bidasanzwe, zakubiswe bikomeye kandi ziri gutakaza cyane. Ibi nk'ibinyamakuru byahora bikorera mu gihugu cy'u Rwanda zavyanditse cyane mbere none abasomera nka kimwe mu binyamakuru bisanzwe bikokeza zino ntambara biri ku ruhande rwa leta y'u Rwanda, aho cyandika kivuga ati ingabo za Kongo zimaze gutangaza ko zambuye AFC M23 uduce dutandukanye muri Kivu y'Amajyepfo neza na neza Katogota, teritwari ya Uvira ndetse na Kaziba muri teritwari ya Walungu, tutibagiye Point Zero muri teritwari ya Fizi. Ibi bice nemeje kubabwira, aho bavuze ati yuko umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare zikora kabiri Lieutenant Mboyi Karongi Regan yavuze ko AFC M23 yatakaje abasirikare benshi cyane, indiri y'abasirikare hamwe n'intwaro zabo. Baheza barangiza bavuga ati AFC M23 irashinja ingabo za RDC zifatikanije n'iz'u Burundi kugaba ibitero ahatuwe cyane hagafa abasivile benshi. Iki ni cyitwazo nk'uko mubimenyereye. Ndibaza yuko izi ataba ari nk'urushasha kuri zino nyeshamba mu gihe zimaze kurya umwokero w'amasasu n'amabombe menshi. Sivyishi nagomba kubabwira, ariko kubatenje amagroupe yacu WhatsApp link kiraro kiri muri commentaire kugira kibafashe kwinjira atakibazo na kimwe. Rero ndo nkiyene ko ryo kugira ngo undabike banure kumure turongera mu bindi biganiro byacu kuri BFO. Turashobora kubaha ikiganiro c'ikibirira kugira ngo dushobore kuyaga na cyane ivyaranze imirongo y'urugamba akuru no munsi. Turaza kubica hirya n'ino dushobore kubabwira muri rusangi uko vyari vyifashe. Bye bye.